abantu benshi bafise umubatizo w'amazi kuko inyigisho z'ibinyoma zaje, kandi Satani afise ubwenge bwo gutega abantu. Urabona yasutse ibintu byinshi bituma abantu mpwemu yera adashobora kubazako. Muri ivyo harimo inyambaro z'uburyo butandukanye, uhereye mu birato, mu mpuzu, ukaja mu by'abantu barya nk'uko twabisemereye, no mu by'abantu banywa. Iriya yose ni imitego ituma mpwemu yera atazoshobora kuza ku bantu, n'urugi rukingira mpwemu yera kugira ngo ntaze. Twebwe tuvugwa yuko turi ingoro z'Imana, kandi handitse ngo uwonona ingoro y'Imana izogira iki? Iyo ngoro izoyirandura. Si ingoro zino twinjiriramwo zubatse ngaha mw'isi, ivyo n'ibindi birebire bene data. Abantu rero ingoro z'Imana barazihumanije, birirwa umutaga nijoro basenga ngo mpwemu yera ngo nutuzeko, ngo mpwemu yera duha amavuta. N'abari baramuronse kubera buno bwenge bumwe twavuga ngo genda uhishure ibihishijwe amaso y'abantu benshi, ugende ufobore ivyafobetswe, ugorora ivyagoretswe. Mw'ibi rero vyagoretswe n'ibi vyafobetswe n'ibi bihishijwe amaso y'abantu benshi, aho niho Satani yaje aca. Ni mu nyambaro, ni mu binyobwa, ni mu biribwa. N'abari bafise mpwemu yera abavako arigira. Mwami Yesu, turaguhimbiye ko wemeye kuza kututu. Arakoze, 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 arakoze cyane. Ubutumwa bwiza nk'uko bwanditswe bwa Yesu Kristo, nk'uko bwanditswe na Luka igice 22 umurongo waho wa 56. Incoreke imubona yicaye ahabona, imwitegereje iravuga iti n'uyu yari kumwe nawe arabihakana atekaye nyina wanje sindanamuzi. 5:7 niho tuheje gusoma. Turasoma 60. Petero aramubwira ateka wa muntu sinzi n'ivyo uvuze, teka wa muntu sinzi n'ivyo uvuze. Turebe itandukaniro ry'abahawe mpwemu yera. Aha yari Petero atarahabwa mpwemu yera. Turebe rero mu byakozwe n'intumwa, mu byakozwe n'intumwa 4:4 turasoma mu izina rya Yesu Kristo. Yohana murantunga, narigiye mu byahishuriwe Yohana. Imana idufashe cyane tugira twerekane itandukaniro ry'abahawe mpwemu yera. Nawe imbere yuko dusigura abera bazoneshwa abaribo n'impamvu bazoneshwa, hanyuma tutangure kwerekana mpwemu yera n'abandi mu ntumwa igihe batari bwahabwe mpwemu yera. Urebe urugendo rwabo ingene rwari rumeze mu buryo bw'impwemu. Duheje gusoma Petero yihakana Yesu Kristo yuko atanamuzi kandi n'ibyo bavuga atanabitegera. Ariko turabe amaze guhabwa mpwemu yera. Byakozwe n'intumwa 4 ku murongo waho turasoma duhereye kuri 5. Ndanzi y'amajambo iravuga ngo abaherezi bafata Petero na Yohana. 5. Bukeye bwaho abashingantahe babo bo n'abakuru n'abanyabwenge b'ivyanditswe bakoranira i Yerusalemu. Na Anasi umuherezi mukuru, na Kayafa, na Yohana, Alexandero n'ab'umuryango bose w'abaherezi bakuru.
bakuru babashize hagati, barababaza bati ni ubushobozi ki cyangwa ni izina ki ryabateye gukora ibyo? Nuko Petero yuzuye mpwemu yera arababwira ati yemwe bashingantahe b'abantu. Urumva aratanguye no kubagoreka mu buryo bw'ubwenge batazi ngo yemwe bashingantahe b'abantu, nisa abashingantahe ba Yesu Kristo. Iyo hariho itandukaniro ry'abashingantahe b'abantu n'abashingantahe ba Yesu Kristo. N'abakuru, yemwe bashingantahe b'abantu n'abakuru, uyu munsi ko ducunaguzwa ibyo twagiriye neza umuntu yanyogomba, kandi n'icyamukijije ni mumenye mwese n'ubwoko bwose bw'Abisirayeli yuko ari mu izina rya Yesu Kristo umunyanazareti, uwo mwebwe mwabambye Imana ikamuzura mu bapfuye, kuko ariho hatumye uyu muntu ahagarara imbere yanyu akomeye. Uwo niwe buye mwebwe abubatsi mwatituye, kandi ryahindutse irigumya imfuruka, kandi nta wundi agakiza kabonerwamwo kuko atarindi zina munsi y'ijuru ryahawe abantu dukwiye gukirizwamwo. Imana edufashe. Turebe 18 haravuga ngo turasoma mu izina rya Yesu Kristo, babahamagaje barabihanikiririza ngo ntibazirukanye ngo bavuge cyangwa ngo bigishe mu izina rya Yesu. Petero na Yohana barabishura bati nambari byiza mu nyonga z'Imana kubumvira kubarutisha Imana, nimutandukanye ibyo, kuko tweho tudashobora kureka kuvuga ibyo twabonye n'ibyo twumvishe. Imana idufashe cyane. Turumvisha n'amajambo twabonye ingene Petero aba ba Yohana bari bahunze, ariko Petero yarakunda Yesu cyane, agenda amukurikiye. Murazi ko yari yamubwiye ngo naho byoba mu rupfu turajana. Petero nicyo gituma yari yamugize umwungere mukuru muri bajya bungere Yesu Kristo yari yatoranije. Imana idufashe cyane. Murabonye ingene Petero yihakanye Yesu Kristo nk'uko Yesu Kristo yarabimubonamwo, kuko ntiyari bwahabwe mpwemu yera, arabimubonamwo rero. Hanyuma Petero ariko we akumva muri we n'ukuri kazomukurikira naho bizoba mu rupfu. Hari ibintu rero by'agakiza k'ibigumbagumba, hari ibintu by'agakiza kibi emotion, abantu bakumva ko bariko barakora Yesu Kristo, abantu bakavyumva, ariko gukorera Yesu Kristo atankwe yera urahabwa, aho ni nko kubarira ati ni kuja ku giti, hanyuma rero kuri ico giti mu kanya umuyaga ukaza ugahuhuta ugakoroka ukaguma upfa. Gukora Yesu Kristo utaruzura mpwemu yera, novuga ni nko kuja mu mazi ugashaka ukinjira mu mazi mu nyanja cyangwa mu ruzi, ukacuhama ngo uheme uri muri ayo mazi,
ntibishoboka ko uhema uturika miri usama nturi hanyuma ukagiriraho ikibazo ugapfirayo. Hariho n'abantu bamaze gupfira mu ishengero, bamaze gupfira mu nyigisho z'ibinyoma, kuko uyu mpwemu yera Yesu Kristo yamuvuze ko neza. Uravye hariya muri Yohana 5 nihenze uhereye ku mirongo hari aho Yesu Kristo yavuze neza, abitomora neza, avuga ngo nukuri ndababwire, utazobatizwa mu mazi no muri mpwemu, uyu ntashobora kwinjira mu bwami bw'Imana. Abantu benshi bafise umubatizo w'amazi kuko inyigisho z'ibinyoma zaje, kandi Satani afise ubwenge bwo gutega abantu. Urabona yasutse ibintu byinshi bituma abantu mpwemu yera adashobora kubazako. Muri ivyo harimo inyambaro z'uburyo butandukanye, uhereye mu birato, mu mpuzu, ukaja mu by'abantu barya nk'uko twabisemereye, no mu by'abantu banywa. Iriya yose ni imitego ituma mpwemu yera atazoshobora kuza ku bantu, n'urugi rukingira mpwemu yera kugira ngo ntaze. Twebwe tuvugwa yuko turi ingoro z'Imana, kandi handitse ngo uwonona ingoro y'Imana izogira iki? Iyo ngoro izoyirandura. Si ingoro zino twinjiriramwo zubatse ngaha mw'isi, ivyo n'ibindi birebire bene data. Abantu rero ingoro z'Imana barazihumanije, birirwa umutaga nijoro basenga ngo mpwemu yera ngo nutuzeko, ngo mpwemu yera duha amavuta. N'abari baramuronse kubera buno bwenge bumwe twavuga ngo genda uhishure ibihishijwe amaso y'abantu benshi, ugende ufobore ivyafobetswe, ugorora ivyagoretswe. Mw'ibi rero vyagoretswe n'ibi vyafobetswe n'ibi bihishijwe amaso y'abantu benshi, aho niho Satani yaje aca. Ni mu nyambaro, ni mu binyobwa, ni mu biribwa. N'abari bafise mpwemu yera abavako arigira. Satani we arazi neza ko uru rugendo ruja mw'ijoro ata mpwemu yera ntibishoboka, ata mpwemu yera ntibishoboka. Ni nko kwiyahura, kuko ntutere n'intambwe, icyakora uzoca ukorokera mw'ino migwi Yesu Kristo yasize atuburiye nk'uko twayivuze. Ugume wibwira ngo jewe ndi umukristo nzokwama ndiwe, kumbe waramaze kuneshwa. Ugume ukangwa ngo nuko jewe natura ivyaha, ngo nuko jewe ntanga ikigira cumi, ngo nuko jewe ntanga imperezwa, ngo nuko jewe ntanga amashikanwa, ngo nuko jewe wavuze igikorwa ngo ndagikora, ngo kandi ndagamburuka, ngo no muri korale ngo sincererwa. Wowe kumbe uruwera waneshejwe utazi, hakoreshejwe buno bwenge buhambaye, nk'uko twagiye tubisemerera, nk'uko tuje kwerekana neza, nk'uko bene data babisabye. Abera baribo bazoneshwa, n'impamvu bazoneshwa, n'impamvu bazoneshwa, ariko bo bakaguma bibwira yuko bariko baraja mu ijuru. Rero buno bwenge bikaca bitera abantu badafise mpwemu yera bagwa muri ya migwi twavuze itatu, imigwi itanu. Abakobwa inkumi zicumi z'abanyabwenge, inkumi 10 zitanu z'ibijuju na zitanu z'abanyabwenge. Wowe ukorakire mw'uyu mugwi uzoguma wibwira ngo ndi mw'ishengero, ndatanga ikigira 10, ndezwa vyose, ndihana, baranyatura amaraso ya Yesu Kristo. Kumbura uwera waneshejwe uri muri za nkumi zitanu z'ibijuju. Kumbe ugume mw'ishengero, uri muri kohare, uri mu masengesho, witwa pastori, witwa mwarimu, witwa mwungere, ariko waramaze kuneshwa n'ubu bwenge Satani yasutse mw'isi. Uze wisanga uri umwe mw'iyi migwi, cyangwa uri muri wa mugwi Yesu Kristo yavuga bicira mu nzira yagutse, batariko baraca mu irembo rifunganye. Wisange uri muri wa mugwi Yesu Kristo azihakana, cyangwa wisange uri muri uyu mugwi
w'inkumi 10 Yesu Kristo arabitomora, aravuga ingene azihakana abantu bibwira yuko bazoba bariko baramukorera ariko bakorera Satani. Araherekana neza kuri urugendo atankwe yera bidashoboka. Imana idufashe, Imana idutabare cyane. Rero bene data, dukwiye kuba maso kandi tukumvira. Abantu bafise imitima y'akadada, cyane cyane abarundi barafise imitima y'akadada. Izira n'izinyigisho ngo ziraza kwerekana neza abantu bibwira ko bafise urukundo atari urukundo. Aho byose tuzobishikako, kuko ngo hari abantu bazumva bino vyigisho ishari rihaguruke muri bo, ngo bace batangura kumera nka babaherezi ba kera, batangure kurwanya zino nyigisho, ngo kuko ibyo bari barigishije cari kinyoma, ariko ngo bumvishije uwuza abisigura uko Yesu yabimuhaye, bace bahaguruka bamugwanya, ngo bamere nka babaherezi. Harahiriwe ngo uzoba nka Nikodemu, harahiriwe uzoba nka Samweli. Ishengero ryari ryaratinimutse ku vyera vy'Imana, ariko Samweli ku bw'amasengesho aramenya ati ubu ni Mesiya, n'abariko barasenga barumva neza k'ivyo tuvuga. Dufise n'ibihamya abantu bagiye bavuga ati reka inze gusenga sindabihakane. Dufise amaudio y'abagiye baturungikira y'abakozi Imana ati komeza, narinzi kuri umwe mu vyaduka, none Yesu yagushingiye intahe. Imana idufashe, idutabare. Rero ngo kubwiza inyigisho z'ibinyoma, ngo benshi cyane gose ngiyo bamaze gushika kuri uru rugezo rw'abera, ngo baca bibwira ko bafise mpwemu yera ari muri bo. Ariko iki ni ikindi kintu cyo kwigisha, tukavuga impamvu bibwira yuko bahawe mpwemu yera, ariko ntugifate na cya kindi navuga ngo turaza kwerekana impamvu zizobatera kwibwira ko arabera, zibatera kwibwira ko arabera ari abakristo bariko baraja mu ijuru. Iyi mpamvu iratandukanye niyo yindi tuza gutanga. Imana idutabare. Bakaba mu makohare, bakaba mu bicaniro, bakaba mu mabango y'abakozi b'Imana, ariko arabera baneshejwe. Ngo rero niyo mpamvu benshi cyane baneshejwe, ntibamenya ko Satani yabanesheje akoresheje akenge gahambaye gakomeye, nk'uko Daniyeli yabibonye, nk'uko Daniyeli yabyeretswe. Imana idufashe, idutabare cyane. Reka dusome Yesu Kristo nyene y'amajambo nababwira ni Yohana, ubutumwa bwiza bwiwe bwa Yesu Kristo nuko bwanditse na Yohana 3 ku murongo wa 5. Niho Yesu yerekanye kuri urugendo pratiquement impossible udafise mpwemu yera ntirushoboka na gatoya, ntutera n'intambuko imwe. Icyakora wewe ushobora kubwira ngo uri mu rugendo ariko utari muri rwo. Yesu Kristo yaje kugira ngo atugire basha, duhabwe zino mbaraga ziba zivuye mu ijuru. Ufise mpwemu yera niho umenya ubwenge bwose bwa Satani n'abasataniste n'abadayimoni, ukamenya ati bino byigisho si ibyigisho biva ku Mana, ariko benshi cyane birirwa bakira ibyigisho by'ikinyoma, kandi muri bo bakumva yuko izo nyigisho zivuye ku Mana. Bakumva muri bo ko izo nyigisho ari iz'Imana. Benshi cyane birirwa barabwirwa intahe ibyakozwe n'abadayimoni, abakijijwe n'abadayimoni, abantu baronse ibitangaza bivuye ku badayimoni. Ku ma YouTube birimwo, mu masengero y'Imana birimwo. Abantu bakumva neza yuko ari ivy'Imana yakoze, ariko ari bituruka kuri wa mugwanizi. Ari kimwe ngo ni bimwe, ngo ni imwe
imwe mu minyororo abohesha ishengero kugira ngo ribashe kuguma ryibwira ko riri kumwe n'Imana ariko atamana bari kumwe. Iminyororo y'uburyo bw'inkwemu tuzoyigarukaho, Imana idutabare cyane. Rero ngo benshi cyane baraje barabatizwa barezwa n'ijambo ry'Imana n'amaraso ya Yesu Kristo mutangabugingo bw'amahoro n'umunezero, baca bitwa bera. Ngo nuko kwera ni kugisigaye kuri bo kubera ko Satani yabahumanishirishije ibintu by'ubwenge yasutse mu isi, nk'uko twagiye tubisemerera. Imana idufashe idutabare cyane, ku buryo n'abari barahawe impwemu yera nabo baneshwa, kuko banse kurongorwa na mpwemu yera, ariryo rya jambo riri mu butumwa bwiza bwa Yesu Kristo, nk'uko ntuzeya Pawulo yabyanditse na burya n'ubutumwa bwiwe, ni ukuvuga Abaroma 8:14 yaravuze ngo abarongorwa na mpwemu nibo bana b'Imana. Bene data, guhabwa mpwemu yera si cyoroshe, ariko kugendeshwa nawe ni ikindi kintu kigoye cyane, ntibyoroshe. Guhabwa mpwemu yera biroroshe cyane kurusha kugendeshwa nawe, kuko benshi cyane Satani kubera ubwenge yakoresheje bagiye baneshwa, kuko ibyo umuntu abona ko birimwo inyungu yo kumutunga, mpwemu yera abona ko ari ibyo kumurimbura, ko ari ubuhombe, atari ibyo kumutunga, ahubwo ari ibyo kumwica. Ibyo umuntu abona ko birimwo inyungu, mpwemu yera wewe abona ko ari ubuhombe. Ibyo umuntu abona ko ari byiza bibereye mu jisho, mpwemu yera we akabona ko ari umwanda kandi bihumanya. Imana idufashe idutabare. Witegereje ukabona impuzu iteye igomwe, ukabona ibirato biteye igomwe, yewe ariko mpwemu yera we yitegereza akabona ko ari umwanda kandi bihumanya, bivanye n'umutego ugutezwemwo uza gutuma uva ku Mana, waraba nabi amaruhiro ukaja muri Gehenomu. Umuntu akabona ko ibyo kurya ari byiza, bikarangitse, bibereye neza, bitukura, nk'uko ntuze yabyitegereje Esawu. Hanyuma abo ngo maze ko ibyo bitukura, ngo banza ngo ndahire ngo mu busamuragwa bwawe, acatakaza ubusamuragwa bitewe n'ingaburo y'umunsi umwe. Egome, n'iki gihe hari abantu benshi batakaje ubusamuragwa bitewe n'amaji, bitewe n'ibirungo, bitewe na biriya byose twagiye gusemerera, bitewe n'agahuzu. Nawe ukabona indya ni nziza, washikana ugasanga batetse, ukabona ni minofo y'inyama, ukabona ni intongo z'inyama, mpwemu yera akakubwira ati reka, ariko wowe witegereje ukabona nta cyica kirimo, ariko mpwemu yera we akabona ko harimo icyica. Imana idufashe. Uyu mpwemu yera ego kumuhabwa biroroshe, ariko kugendeshwa nawe si ikintu cyoroshe. Umuntu akabona ibyo kunywa kari byiza, bisa neza kandi bisosa, mbere ntibinaborera, akabona ko ari ibyo kurya byiza cyane, ariko mpwemu yera we yitegereza akabona si ibyo kunywa, akabona yuko ahubwo ari uburozi bwuzuyemo ubumara, ariko wowe witegereza n'amaso yawe ubwo burozi ntububone. Iki nicyo kimazi cya mpwemu yera iyo wemeye kugendeshwa nawe.
Imana idufashe itutabare cyane. Ibyo umuntu abona ko ari byiza mpwemu yera we akabona ari bibi. Ibyo umuntu abona ko birimo inyungu mpwemu yera we akabona ko birimo ubuhombe. Uko niko mpwemu yera yahebye benshi cyane arabata, kandi kuko banse kurongorwa nabo, ariko kandi bo bibwira ngo baracyari kumwe na mpwemu yera. Maraso ya Yesu Kristo adufashe cyane. Uwo mpwemu yera akabinginga, ariko bo bakaca bisunga ati mbona pasitori runaka ntabinywa, pasitori runaka sinabonye na za nyama zibagwa n'abisilamu azirya, mungere runaka sinabonye abirya. Ati none ibi binojwe njyewe, izi nzozi njyewe niziva kuri Satani. Imana idufashe cyane. Imana bo bakibwira ko bavangiwe, ngo kubera babona abari imbere mu mabango y'imbere, kuko babona ko babikoresha, babinwa, babitekesha. Ati njyewe n'ukuri navangiwe. Uko niko mpwemu yera yagiye abavako. Ariko ijambo ry'Imana riravuga ngo uku niko Uhoraho agize, ngo ataravumwe umuntu yishimira abantu, umutima we ukava ku Uhoraho akawushyira ku bantu. Ibyo amajambo yanditse muri Yeremiya 5 umurongo, Yeremiya 17 ku murongo wa 5. Yesu Kristo niwe wenyine dukwiye kumvira. Yesu Kristo yaravuze ngo ni njyewe nzira n'ukuri n'ubugingo, ngo ntawe ushika kwa Data ntamujanye. Uzuyasome muri Yohana 14 ku murongo waho wa 6 niho uzoyasanga. Wewe rero wisunze ukisunga abantu, ukisunga inyishembo, Imana ikakuhatireka kwishemba gurya, ukabona muka pasitori runaka, ukabona umudiyakoni runaka, ukabona umurongozi w'amasengesho runaka, ukabona umurongozi w'amakorali runaka niko yishembye, za mpuzu nawe yaraziguze, za mpuzu nawe arazambara, ukacuza ukamufatiraho. Mw'icyo gihe niwe yaba yakubereye mpwemu yera. Ni ukuvuga ijuru azojamwo, nawe niryo juru uzosanga azojamwo. Ubugingo azojamwo nibwo nawe bugingo uzojamwo, kuko abantu ntibarasobanukirwa. Hariho ubugingo budashira bubiri: ubugingo budashira bw'amahoro n'umunezero by'ibihe bitazoshira, n'ubugingo budashira bw'amarira n'uburibwe n'umubabaro n'amaborogo bitazoshira. Muvugishwa w'ikinyoma akaca akubwira ngo ngo Imana ngo izogira akantu, ngo abantu ntibaguma bababazwa ngo ibihe byose. Imana idufashe idutabare cyane. Uri n'amatwi niyumve ibyo mpwemu abwira amashengero, ukabona bya birato n'impuzu benshi cyane. Ibyo tuzobigarukako, ibihumanya biba biriko ngene n'izo mpuzu ziba zimeze. Imana idufashe idutabare. Abera baraneshejwe, ariko bazi neza ko bariko baja mu ijuru, bari ku Mana. Bamwe mwabo bahoze arabera basigaye kuvuga intahe z'ivy'Imana yabakoresheje. Iyo bagaragaye bavuze cyangwa ngo ivy'Imana yabahishuriye mu majambo yo kwigisha, ngiyo bagiye bayigisha baca bagaragara nk'abakiri kumwe n'ubushobozi bw'Imana, bivanye n'izo ntahe zabo, bivanye n'ayo majambo Yesu yari yarabahishuriye, batarihumanisha bya bintu byabo, ngo bikaca bigaragara ko mengo baracyari kumwe n'Imana. Imana idufashe idutabare cyane. Rero bamwe mu bahambaye bo mu bwoko bw'abera bagiye baneshwa
kuko banse kurongorwa na mpwemu yera nk'uko twabibonye. Pawulo arabyigisha, arabyitegereza, abyitegereje asanga hariho abantu benshi bahawe mpwemu yera, bamaze guhabwa mpwemu yera ariko ntibemera kurongorwa nawe, hanyuma basigara bibwira ngo turi abana b'Imana kuko bahawe ngo umubatizo, ariko umubatizo warabavuye ko ntibabamenya. N'ubu hariho abasigaye bavuga ngo nabatijwe mu 70, ngo nabatijwe ngo mu 60, ngo nabatijwe mu 2000, ngo nabatijwe mu 2020. Ibyo bagisigara bahagaze ku ivyo. Aho naho tuvuze abo n'abari barahawe umubatizo nyakuri uva ku Mana. Hariho n'abandi bafise imibatizo iva kwa Satani, bakavugishwa na Satani, bakerekwa na Satani, bagakora ibitangaza babikoreshejwe na Satani, ariko bo bibwira ko ari Imana iriko irabakoresha ibitangaza. Ibi rero bisaba ubushobozi kuba warahawe n'Imana ukumenya no gutahura ivyo, kuko byaje kugira ikivange. Nk'uko tuvuze uko turaza abantu Imana by'ukuri ikoresha ibikorwa byayo kandi bitangaje, igakiza abantu ariko batariko bakoreshwa n'ubushobozi bwa Satani. Bica bikurira muri rya jambo, wewe usa n'umuntu agenda ari impumyi, kuko uzotsitara ubona umuntu akoze ibintu bitangaje ngo nkeka ngo ari babandi bavugwa bakora ibitangaza biva kwa Satani. Ubwo nyene uburogose ku Mana, urumva kuko tankwe yari ufise azogusobanura n'ingabire ube wiciriye kukurimbuka. Urumva ko rya jambo Yesu Kristo yavuga ngo nukuri na umuntu natabatijwa mu mazi no muri mpwemu nguwo ntazoruha yinjira mu bwami bw'Imana. Uzosanga warogose ku muntu w'Imana kandi atari Satani ariko amukoresha ivyo. Ube wihamagariye kurimbuka. Byose uru rugendo rukubiye muri mpwemu yera. Uyu niwe atubwira ati biriya sivyo, nibi nivyo, biriya sivyo, ibi nivyo. Rero ikibabaje benshi cyane bibwira ko bahawe mpwemu yera, atankwe yera barahabwa. Imana idutabare cyane. Uzi icyo mubaza murashaka kutwakura ku nimero 64 ubusa 90 amajana 365. Ku bari hanze y'igihugu mushobora gutanguza akamenyetso ko guteranya amajana 257. Umwami Yesu abahezagire. Ino nimero ikora kuri WhatsApp ndetse no ku nimero isanzwe ku bari hano mu gihugu cyacu. Yesu nabahezagire.